Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uriko uratwumviriza muri iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twavuganye ivy'urugendo rwa Yakobo aja kwa Inarumerabani hamwe n'ingene Imana yamwiyeretse ari mu nzira. Yakobo amaze kwihindura Esawu maze akamutwara umuhezagiro uvuye kuri Isaka umuvyeyi wabo, Esawu yaciye agira imigabo mibi yo kuzogandagura murumuna we. Iyo nteguro igayitse imaze kumenyekana, abavyeyi babo baciye bamuhungishiriza kwa Labani inarume, kandi aho nyina Rebeka yari afise ivyizigiro yuko aho kwa Labani Yakobo azohakura umugeni. Umutima mubi wa Esawu wakomeje kubamwo ibyo kubabaza abavyeyi. Nk'uko tubisoma, yaciye arongora abakobwa b'abanyamahangakazi, bikaba vyaratuntuje umutima wa Isaka na Rebeka. Ivyo nivyo vyatumye Isaka yihanikiriza Yakobo ngo ntaze yigane mukuru we mu kurongora abanyakananikazi. Mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 28 ku murongo wa 6 kugeza ku 9 twabonye ngo Esawu abona yuko Isaka ahezagiye Yakobo akamurungika i Padanaramu gusaba y'umugeni, kandi ko yamwihanikirije akimuhezagira ati ntuzusabe umunyakananikazi, kandi ko Yakobo yumviye se na nyina akaja i Padanaramu. Esawu abonye yuko abanyakananikazi batanezereye se, acaja kwa Ishimayeli asabayo Maharati mushiki wa Nebayoti umukobwa wa Ishimayeli. Twabonye yuko Ishimayeli atari mu bantu bemewe kuko ntiyari umuyuda, ariko Ishimayeli yagereranywa n'abanyakanani hamwe n'abafilisitiya. Mu rugendo Yakobo yarimwo aje i Padanaramu, Imana yaramwiyeretse imusanga ahantu araye, iraheza iramuremesha, iramubwira yuko iri kumwe nawe kandi izogendana nawe, kandi kwizomugarukana mu gihugu ciwe aramahoro. Inamwemerera isezerano yasezeraniye Aburahamu yuko mu ruvyaro rwiwe ariho amahanga yose azohega umugisha. Aho hantu Beteli mu rurimi rw'Igiheburayo hasobanurwa ngo inzu y'Imana. Twabonye yuko Yakobo yari umuntu azi kugenda cane, kuko yagenze urugendo rw'amaguru rwashobora gushika nk'ibirometero 70. Si coroshe, ariko ko yari karahunga yararugenze. I Beteli rero twabonye kari ahantu hinyegeje hataca abantu benshi, mugabo harakayaga. Aho akaba ariho Yakobo yaraye wenyene. Amaze kuryama twabonye yuko yabonye ingazi ishinzwe hasi, umutwe w'iyo ngazi ugashika mw'ijuru, hakaba abamarayika bamanuka abandi baduga. Imana yongeye rero kwemeza isezerano yavuganye na Aburahamu na Isaka. Aha niho Imana yiyerekeye Aburahamu, aho kuri uwo musozi nyene amaze gushika mu gihugu c'i Palestina. Yakobo yabonye iryo sezerano ridasanzwe cabaye igihe Imana yamuhaye isezerano yari yarahaye Aburahamu ubwa mbere. Yararisubiyemwo. Ibi bikaba vyabwirwa yuko Imana ikwirikirana ico yavuze kandi ikagikora. Aya majambo yari amajambo yirura yafashije Yakobo aho yararaye mu gahinga ka Nyaganande. Ariko Imana iramubwira iti ndi kumwe nawe kandi nzokugarukana muri iki gihugu. Iyo ngazi twabonye yuko ari Kristo, ikimenyetso ciza canaserutse aho abamarayika bo mw'ijuru baduga bakamanuka ku mwana w'umuntu
ijwi rikava mu ijuru rikavuga ngo nguwu umwana wanje nkunda akampimbara. Twebwe abantu dushika kuri Kristo, dushika ku Mana duciye muri Yesu Kristo. Niwe wenyene adushikana kuri Data, niwe ngazi ducako kugira ngo dushikire Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 14 umurongo wa 6, Yesu yavuze ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri Data ntamujanye. Yesu Kristo rero niwe ngazi twuririrako tugashika mu ijuru. Ubu munsi naho reka turabe ingene Yakobo yashitse i Harani kwa Labani, nk'uko tubisoma mu gihimba ca 29 co muri iki gitabo c'Itanguriro. Twifuje gutanguza amajambo ari mu ikete Paulo yandikiye abigaratiya mu gihimba ca 6 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Havuga ngo ntimuzimire, Imana yo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Uwubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko uwubiba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo budashira. Iki gihimba twocita ngo ruriya abandi rutakwibagiye. Mu ntango z'iki gihimba tubona Yakobo atangura kwimbura ibibi yakoze. Mu gihimba duhejeje gusoma co muri rikete ryandikiwe abigaratiya tubona ko candikiwe ubwa mbere abakristo, ariko cerekana itegeko ry'Imana kuri bose. Uwubivye ibigori yimbura ibigori. Ukaba nawe mugenzi uteye ipampa, nta kabuza uzokwimbura ipampa. Ico uteye ico ari cyo cose nico uzokwimbura. Turavye akarorero kuri Farawo, igihe yica abana bose b'abahungu bavutse mu bwoko bw'Abaheburayo, nawe nyene umuhungu wiwe yarishwe n'umumarayika. Ahabu yagiriye ibitari vyo Naboti, bituma bamwica, n'amaraso yiwe afyetwa n'imbwa. Imana yatumye umuvugishwa wayo Eliya kuri Ahabu, aramubwira ati, nk'uko imbwa yafyese amaraso ya Naboti, niko imbwa zizofyeta amaraso ya Ahabu. Ibi rero mu buryo bw'umubiri vyarashitse. Ibi kandi vyarashikiye Dawidi mu buzima bwiwe. Yakoze icaha co gushurashura no kwica. Egome, Imana yaramuhari icaha, ariko yarasubirijwe mu nkoko ivyo yakoze. Yimbuye ico yabivye. Umukobwa wiwe yagiriwe ivyamfura mbi ku nguvu, umuhungu wiwe arapfa. Igihe Stefano yicishwa amabuye n'abakuru b'ivyanditswe, Paulo yarimwo. Na Paulo nawe yaratewe amabuye kugeza ku mviro ari Lusitira. Yakobo niwe rero karorero twobona kuri ibi, kuko yasubirijwe mu nkoko ivyo yakoze. Muri iki gihimba tubona Yakobo ava i Beteli akomeza urugendo rwiwe. Amaze igihe kitari gito ashika i Harani kwa Labani. Umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 muri iki gihimba ca 29 haravuga ngo Yakobo araheza akomeza urugendo ashika mu gihugu c'ababa mu buseruko. Agize atya abona iriba ku musozi ririko imikuku y'intama iri gutatu ziryamye, kuko kuri iryo riba ariho bashora imikuku, kandi ikibuye gipfundikiye umunwa w'iriba cari kinini. Aho niho imikuku yose yakoranira. Abungere bagatembagaza ico kibuye bakagikura ku munwa w'iriba, bakavomera intama, bagaheza bakagisubiza ku munwa w'iriba aho cahora. Mu gihugu c'i Harani aho Labani yaba, turabona ko atamazi yarakenye mu bice vyinshi bitandukanye. Kw'iriba wasanga ari ahantu hubakiwe kandi hanacungerewe cane. Nico gituma hageze ko bavomera imikuku yabo batembagaza ca kibuye, hanyuma umwe wese akivomera amazi akurikije umukuku wiwe ico ukeneye. Yakobo rero ari mu rugendo yashitse kuri iryo riba, baratembagaza ico kibuye ngo intama zishoke. Yakobo yari umuntu yiyumva mu nkomezi. Hanyuma acabaza abungera ati, mbega bagenzi murabahehe? Baramwishira bati, turi Abanyaharani.
arababaza ati mbega Labani mwoba mumuzi? Bati turamuzi. Ariko rero Yakobo ntiyarazi Labani, nico gituma yabajije abungere asanze kw'iriba. Yakobo yongera arabaza ati we n'amahoro? Baramwishura bati n'amahoro, kandi ngurya n'umwigeme wiwe Rakeri azanye intama. Arababwira ati heraba izuba riracariho, amataha ntaragera ngo mwegeranye intama, nimuzishore muje kuba muraziragiye. Hano turabona Yakobo yashitse mu gihugu iharani, kandi abwira abungere ko bovomera intama imikuku yabo, hanyuma bace baba baraziragiye. Ku murongo w'8 dusoma ngo baramwishura baterega ntitubishobora imikuku yose itarakorana, kuko ikoranye niho abungere batembagaza ikibuye bakagikura ku munwa w'iriba, tukabona kuvomera intama zikanywa. Umurongo w'9 naho haravuga ngo akivugana nabo Rakeri arashika azanye intama zase, kuko ari we yaziragira. Rakeri yari umukobwa wa Labani, ni nawe rero yaragira intama zase wiwe. Muri ico gihe kuragira imikuku nticari igikorwa coroshe, cari igikorwa c'abagore n'abigeme. Nuko Yakobo abonye Rakeri mwene Labani inarume n'intama za inarume nyene Labani, aca yegera iriba atembagaza ca kibuye agikura ku munwa w'iriba avomera umukuku wiwe. Urumva yuko Yakobo yakoze igikorwa kidasanzwe. Ahejeje kuramutsa Rakeri yaciye amwibwira. Yakobo agumbira Rakeri, araheza araturikisha ararira. Hari abantu benshi bitangaza igihe uramukanya n'umuntu hanyuma ukarira kubera ibigumbagumba. Erega ni bake baramutse umuntu bariko bararira. Ariko naho bigorana kubikora, kuri Yakobo hoho vyarashobotse. Turabizi iyo umwana aherukana na nyina kera amugwako akamugumbira agaturikisha akarira. Ariko Yakobo we amaze kugumbira Rakeri, naho yari umugabo, yaciye aturikisha ararira. Mbega yoba yarizwa n'iki? Nibaza yuko yarizwa n'urugendo rurerure yari amaze mu gihe ari wenyene. Twomenya ko avuye i Beteli, yaciye iruhande y'ikiyaga c'i Galilaya, hanyuma c'Isiriya. Urumva rero yategerezwa guca no mu bugaragwa. Birumvikana ko yari yabonye byinshi mu nzira. Amaze gushika iyo yaja, yaramukije abantu baho nk'uko umenga barazinanye, kuko yari umuntu yiyemera. Yaciye atangura kubabaza ibibazo bijanye n'ikibuye cari kw'iriba ry'amazi. Rero icatumye Yakobo aturika akarira amaze kuramutsa Rakeri wo mu muryango wa nyina, yagize ikigumbagumba mu mutima. Igihe yamuramutsa ubugira kabiri ntiyasubiriye kurira. Yakobo ahejeje kuramutsa Rakeri yaciye amwibwira nk'uko tubisoma ku murongo wa 12 ngo yibarira Rakeri ko afitaniye akamwe na se, ko ari umwana wa Rebeka. Nawe Rakeri birumvikana yuko yari muvyara wa Yakobo. Reka turabe ingene Labani yasanganiye Yakobo. Ku murongo wa 13 ngo nuko Labani yumvise inkuru ya Yakobo mwishwa we, arirukanga aramusanganira, amugwa munda, aramugumbira, amujana iwe. Nawe adondera Labani ibyabaye byose. Mbega wewe haraho woba wibuka umunsi wa mbere ugenda kuramutsa nyokorome? Jewe umunsi wa mbere ngenda kumuramutsa yaciye angabira impene. Iyumvire rero ingene Labani yakiriye Yakobo. Niyumvira ko bamuteguriye imfungurwa nziza, nawe atangura kubayagira ingene yahenze se, agatwara umugisha wa mukuru we wo kubasamuragwa. Niyumvira kandi ko yabiganiye ibyamushikiye igihe yarari Beteli. Amaze kubibiganira byose, Labani yaramubwiye ati, nukuri urubura bwanje uramaraso yanje. Niko tubisoma ku murongo wa 14 ngo nukuri urubura bwanje n'amaraso yanje. Labani yatahuye ko ari mwishwa we, hanyuma caramwakira, amuronderera harara, amera nk'uwisanga. Abana na inarume amuha icumba yiberamwo atankomanzi.
haciye ukwezi Yakobo yatanguye gukundana na Rakeli umwigeme wa Labani. Umunsi umwe mu gitondo bariko barafungura utwo kurya two mu gitondo, Labani abarira Yakobo ati mbega ko dufitaniye ubumwe ico cotuma unkorera ku busa? Labani yari umunyabwenge. Birumvikana ko Yakobo amaze ukwezi kwa Labani yategerezwa gukora. Mugabo kubera ko yari mwishwa we ntiyashima ko yokorera ubusa. Nico catumye avuga ko Yakobo atokorera ubusa, aca mubwira ko azomuhemba. Uba kwa Labani wategerezwa gukora kugira ngo urihe aho urara n'ivyo urya. Ku murongo wa 16 turasoma ngo kandi Labani yari afise abakobwa babiri, umukuru yitwa Leya, umutoya yitwa Rakeli. Yakobo amaze iminsi itari mike, Labani yiyumviriye ko Yakobo yoba ashima cane Rakeli gusumba uko akunda Leya. Yakobo yakunda Rakeli gusumba Leya kuko Bibiliya ivuga ko Leya yari afise amaso atarabika neza, ariko Rakeli yari mwiza wese. Kubera ko Leya yari afise amaso atarabika neza, nico catumye Yakobo atamukunda cane, ariko Rakeli yari umunyakaranga. Rero muri aba bakobwa babiri ba Labani, Yakobo yifuza kubana na Rakeli ngo abe umufasha wiwe canke umugore wiwe. Turabe rero ingene Yakobo yakoreye Labani ngo amuhe Rakeli. Ku murongo wa 18 haravuga ngo Yakobo agomwa Rakeli, yishura Labani ati nzogukorera imyaka ndwi umpe umwigeme wawe mutoya Rakeli. Igihe Isaka na Rebeka barungika Yakobo kwa inarume, ntikwari uguhunga gusa ishavu rya mukuru we, ariko kwari kugira ngo arondere umwigeme mu bazimana. Kubera ko Labani yari afise abakobwa babiri, Yakobo yahisemwo Rakeli. Yaciye yiyumvira ingene Labani azomuha uwo mwigeme wiwe ataco arinze gutanga. Ubu munsi mu Burundi nta musore kanaka atwara umwigeme wa Murundi adatanze ico twita agashimwe, kiretse ari umusore atisoneye adaciye mu nzira nziza. Yakobo rero ntiyagira agashimwe atanga. Nico catumye abwira Labani ati nzogukorera imyaka ndwi uzumpa umwigeme wawe mutoya. Ku murongo wa 19 dusoma ngo Labani aramwishura ati kumuha wewe biruta kumuha uwundi muntu wese, igumire ngaho. Labani yaciye yemerera Yakobo ko gukora imyaka ndwi hanyuma akamumushingira vyoba ari vyiza. Urukundo Yakobo yakunda Rakeli rwasumba ibindi vyose yaramaze kubona mu buzima bwiwe. Turabe ingene vyakurikiye ku murongo wa 20 ngo nuko Yakobo akora imyaka ndwi kugira ngo ahabwe Rakeli, imuhindukira nk'iminsi mikeya kubw'urukundo amukunda. Yakobo yamaze iyo myaka akorera Rakeli, kandi Labani yamukoresha akazi gakomeye, yamurungika gukora imvura irikiragwa, yakora mu gihe c'imbeho, eka no mu gihe icari cyo cose, caba ari ciza canke kibi yategerezwa gukora. Ivyo vyose yabikora kuko yama yiyumvira ko azohabwa Rakeli. Igihe cose yama agenda kumusanganira avuye gukora. Yakobo amaze imyaka ndwi akorera Rakeli, abwira Labani kumushingira umugeni wiwe kuko igihe bavuganye cyo gukora cari giheze. Nk'uko tubisoma ku murongo wa 21 n'uwa 22 haravuga ngo maze Yakobo abarira Labani ati mpa umugeni wanje ndamurongore kuko iminsi wanciriye yakwiye. Labani atorera ubukwe abantu bose baho hantu, atereka inzimano. Hinge turabe ingene Yakobo yashingiwe Leya kandi atari we yakoreye. Labani ahenga mu kagoroba, azana Leya umwana wiwe aramumuha aramurongora. Labani atanga zirupa inshoreke yiwe, amuha Leya umwana wiwe ngo amucorekere. Bukeye Yakobo agize atya asanga ni Leya, abaza Labani ati ivyo wangize ivyo ni biki? Sinagukoreye kuri Rakeli? Catumye umpenda ni iki? Labani aramwishura ati wacu ntibagenza batyo, gutanga umutoya umukuru ari hari. Niko tubisoma ku murongo wa 26. Iyumvire nawe uri umusore witeguriye kurongora,
ukaba ufise umwigeme wewe washimye ko muzobana, mukaba mbere mwaramaze no gusezerana, mukaba mwarahejeje byose, haba mu muryango canke mw'ishengero canke muri leta. Hanyuma hageze ku munsi w'ubukwe bagaca bakuzanira uwundi muntu mutigeze muvugana na rimwe, ubona wovyifatamwo gute? Ndabizi yuko vyokubabaza kandi nanje vyombabaza. Mu gihe ca kera co kimwe no mu gihe ca Yakobo, turabizi ko hano iwacu i Burundi umwigeme yaja kwabigwa bamuzana ku kagoroba yitwikiriye mu maso kugeza naho utamubona neza ngo umenye uwo ari we. Yakobo rero bamuzaniye umugeni wiwe ku kagoroba, ntiyamenye ko atari Rakeri. Bukeye mu gatondo niho yasanga bamushingiye Leya aho kumushingira Rakeri. Iyo ni inkuru y'umubabaro. Muri ako kanya nyene Yakobo yabonye ko bamuhenze. Ibi rero tubona ko ari ingaruka z'ibyo yakoze igihe nawe yahenda se na mukuru we. Yakobo yahenze se wiwe Isaka ngo ni Esawu, ari naco catumye bimuviramo guhunga. Mu Kirundi bavuga ngo ruriya abandi rutakwibagiye. Yakobo yahenze se ngo niwe bukuru kandi ari butoyi. Ubu rero nawe yiyumviriye ko bamushingiye mutoya, ariko asanga yashingiwe mukuru. Ivyashikiye Yakobo n'ingaruka y'ivyo yakoze nawe. Yakobo amaze kubona ko Labani yamushingiye uwatakoreye, Labani yishuye ko mu migenzo y'iwabo umwigeme mutoya ataja kwabigwa asiga mukuru we ngaho. Ariko rero Labani yari yiteguye kumuhana Rakeri igihe yokwemera gusubira gukora iyindi myaka ndwi. Nico gituma Labani yamwishuye aya majambo dusoma ku murongo wa 27, haravuga ngo mara iminsi ndwi yo mu nkinga mwe n'uwo duheze tuguhe uwundi nawe uzonkorere iyindi myaka ndwi. Yakobo rero agiye kongera kumara iyindi myaka ndwi akorera uwundi mugore. Iminsi ndwi ivugwa hano co kimwe n'imyaka ndwi. Iyi minsi ndwi yo mu nkinga n'iyindi myaka ndwi Yakobo yategerezwa gusubira gukora kugira ngo bamushingire Rakeri. Haravugwamwo rero iminsi ndwi, havugwamwo n'imyaka ndwi. Yaciye yemera gukora iyindi myaka ndwi kugira ngo bamuhe Rakeri umugore agira kabiri, kandi Imana itigeze ibishigikira. Ku murongo wa 28 havuga ngo Yakobo abigenza atyo amara iyo minsi ndwi y'inkinga. Labani araheza amushingira Rakeri umwana wiwe wundi. Turabona ko imyaka ndwi atari mike na gatoya. None gukora imyaka 14 ntiwumva ko aramananiza kuri Yakobo? Umuntu yokwibaza ati ko vyanditswe muri Bibiliya ko Yakobo yarongoye umugore agira kabiri, Imana iremera ko umuntu aharika canke agira abagore benshi? Ibiri muri Bibiliya vyanditswe ngo tumenye ivyabaye, ariko hari ivyo tudakwiye gukurikiza. Nk'akarorero, Imana ntiyemera ukubesha kwa Satani. Imana ntiyemera icaha ca Dawidi, ariko yaramuhanye kubera ico caha. Dusoma ko ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, ariko ntiyemera ko Yakobo agira abagore babiri. Kubw'ivyo rero nagomba ndakubwire nshuti mugenzi ko Yakobo yagize ingorane mu muryango wiwe, kandi yakoze ibinyuranye no kugomba kw'Imana. Umurongo wa 31 n'uwa 32 dusoma ngo maze Uhoraho abona yuko Leya yanswe, amuha kurondoka, ariko Rakeri aba ingumba. Leya asama inda avyara umuhungu amwita Reyubeni, ati nuko Uhoraho yabonye umubabaro wanje, noneho umugabo wanje azonkunda. Kubera ko Yakobo yashingiwe Leya atari we yari yakunze, birumvikana yuko kumukunda bitari vyoroshe. Yakunze Rakeri. Leya rero ababazwa nuko Yakobo akunda Rakeri kumumurutisha. Maze Uhoraho abonye umubabaro afise, yugurura inda yiwe, hanyuma asama inda avyara Reyubeni, bituma agira umunezero mu mutima wiwe. Kubera ko avyaye umuhungu, aca yiyumvira ko Yakobo azomukunda.
Reyubeni ni umuhungu wa Yakobo wa mbere, ni ukuvuga imfura. Ariko Kristo ntazokomoka mu rubyaro rwiwe. Kristo azokomoka ku mwana wa nyuma wa Leya, ari we Yuda. Reka turabe iby'abo bana ba Leya. Leya yavyaye abana bane. Uwa mbere ni Reyubeni, uwa kabiri ni Simiyoni, uwa gatatu ni Lewi, uwa kane ni Yuda. Yuda wari umuryango w'abami. Umwami Dawidi nawe nyene yakomotse muri uwo muryango wa Yuda, kandi na Yesu mu buryo bw'umubiri yavutse muri uwo muryango nyene wa Yuda. Umuryango wa Reyubeni wataye ikibanza wategerezwa kugira kubera icyaha ciwe. Umuryango wa Lewi wari umuryango w'abaherezi. Leya rero yari nyina w'abana badasanzwe ba Yakobo. Abalewi bari abantu batoranijwe ngo bakorere Imana. Wewe wakiriye Kristo, urazi ko hari icyo Imana igomba kuyikorera, naho wowe utari umupasitori canke ngube uwundi akora igikorwa kimenyerewe mu ishengero. Imana iragomba kugukoresha. Kimwe cyo igomba kuyikorera nuko uvuga izina ryayo mu batayizi. Reka duhagarikire hano ikigwa cy'uno munsi, tuzoshishikara ariko dusenge Imana kugira ngo idushoboze gukora ivyo igomba. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima yuko uri Imana icisha umuntu mu vyigwa bitandukanye. Wacishije Yakobo muri ico cigwa cuka asubirizwa mu nkoko ibihwanye n'ivyo yakoze. Jambo ryawe ritubwira yuko ico tubiba ari cyo tuzokwimbura. Ndakwinginze Mana, utunyuranurire, uduhe kubiba ivyo kugororoka, udukure mu kubiba ivyo kugabitanya, maze duheze tugukorere ivyo tumizina ryawe rishimwa. Ndasengeye umuntu yumvira iki cigwa ahisemwo guca bugufi agomba kugukorera, umuhindurire ubimushoboze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cyacu cy'uno munsi yigarukiye aha, naho ubutaha umwami Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe vyera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.